Imana yarankijije muri no minsi ya vuba ukuguru nari ngwaye kwari kwamfashe mu kwa kane gushika mu ndwi iheze ntikwari bwakire kwafashe kuzimvye ndagenda kwa muganga bagatangura bakabura indwara hanyuma mu nyuma barayitora muganga baranira kuvura bambwira ngo ni indwara ikomeye nabivuze ngo ari tromboze vene profonde. Hanyuma rero ndaguma ndivuza biranka ko nkira mugabo ndaza ngaha niba umuntu wa mbere yatanguye gusengera yari Eric. Uwo munsi narabonye agahengwe naraye sinzira ko kwaranja kukaka umuriro mwinshi ukuguru kose. Hanyuma ndakomeza nzabansengera haragera igihe rero duteranya ndikirango ngo ningure bado contention ibintu ngo bambara mu maguru ngo nzovyambara imyaka 2 ngo kubera ngo ni indwara ikomeye. Ndabibwira Reveriye arambwira ati ibyo bintu ntuzubigure ati ngo dusenge nyabona. Numva ndaremye nguma mbandanya nsenga kandi pasteur Imana muhezagire cyane. Ndibuka ndiko ndamuvyura mu ijoro byanse nawumenga naho telefone yo bizimye message yanditse cyayibona ubwo nyene. Ndabwira ati je biranse ukuguru biranse ati reka dusenge ntacyo numva biraturuye ndarosa gahenga. Hama mbandanya nzabansengera noneho kuwa mbere nagenda muri radiography barapima baca bambwira ngo none hari havye umusuburo. Ndavuga ati ntawe bari bambwiye acambwira abandi bariko barandika nawe apima ngo ni mu mwezi. Rero bari bambwiye ngo nze nguri namara imyaka 2 kandi kuba ku biti zimvye cyane baca banyandikira ati iminsi yose yarazibutse. Rero ndashima Imana kubera Imana irahari cyane nayihari. Ndavyibuka mpamagaye yataye ivyizigiro namubwira ati ibyo nyene byananiye abaganga n'ivy'Imana igiye gukora. Ndamubwira ati ejo ndagukeneye atarazi. Uwo munsi twatanguye kumusengera yaciye abona igitangaza c'Imana. Kandi namubwira ati ibyo nyene byavuze ko bidashoboka ugiye gukira kandi uzoshinga intahe. Dukomere amashyi umwami wacu Yesu Kristo ari ku kazi kandi ariko arakora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya! Haleluya! Bashareka kubwira inzigo iyo mvuze ngo amen wavuze ngo bimera nk'uko bigomba. Haleluya! 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 Amen. Murakoze cyane. Ngoro kwa data nitwigera tuba abashitsi. Nari umushyitsi uno munsi muri eglise ariko nyene narigeze kuza hano hantu. Rero sinari isoni yuko ndi imbere yanyu shingiye nkaho ibyo Yesu yankoreye ibyo Yesu yakoze. Mbere yuko mvuga nagira nsaba umubyeyi wanje yigirwa hino ibyo mvuga n'ibimuraba. Mu kwezi kwa kane niriko ndabivuga nosaba kaza. Mu kwezi kwa kane naraje hari umubanyi yambwiye ati mama yaragwaye cyane barabimisha babimishije nyene kuko bari bazi ko ntashobora kugenda nari nkiri umugeni sinashobora kugenda muhira. Mama aragwara cyane gushikaho numva nyene birabarengera nabo barabibwira ati mama asigaye agenda yavura nk'ubuyoya. Hanyuma ndavuga kubera ko mutabimbwiye mumuzane ndamujyana bamusengera ahantu nyene nta nubwo nari bwamenya ahantu. Umubanyi yaje gusengera hano arambwira ati hariho ahantu basenga ugiye ku pasiteri asengera hanaka arashaka kugusengera agakira ukamuzana kuwa kabiri kuwa gatatu bagashobora kumusengera. Rero kuko nyene murabizi utaremera ntuburemera. Yesu yatugiriye ubuntu ko twamenye ijambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mpwemu w'Imana nibo bana b'Imana. Haleluya! Nukuvuga ngo je nashize mu kwizera ndababwira musadane ni mumutungikire ndamujyana mu masengesho aravyama kubera ari umukatolika avyanse ndabishira mu kwizera ndavuga nti ndasenga ndaje bizokunda kandi nzomugira mu kibanza cy'uwiwe. Hama ndasenga Imana ababibwiye barambwira ati ntashobora kukwakira. Navuga nti nzojyana foto mu telefone ndamwereka musengere. Barambwira ati ntiwinjirane ikintu na kimwe. Ndavuga nje mu kwizera kwanjye ndagiye kandi ndazi yuko abona ikinjyanye cyarico abona ko njyanye na mama najyanye n'ibyanje. Haleluya! Nukuvuga ngo narageze ndashikirwa kandi nari meze nabi nyene murazi by'abageni nari meze nabi ndicara saa 10 iragera
ndarindira ndashikirwa nshyitsi imbere y'umukozi w'Imana aransengera ntabwo arambwira nyene kandi arambwira ikintu cya mbere cyanezereye cyane yambwiye ati wowe ntiwajyanywe n'iby'iwawe wajyanywe n'ibya mama wawe hamena ndavuga nti Imana ishimwe ntambura gutwenga nyene ndavuga nti nivyo nyene umukozi w'Imana hama aravuga ati reka tumusengere turamusengera arambwira ati mama wawe agwaye mu mavi baramuroze ndavuga nti Imana ishimwe vuba hama ati reka tumusengere hama turamusengera jewe n'umupapa wacu byari n'ibya mbere ndanamubonye nta n'uwo narinzi hama turasenga arambwira ati ndabonye ibintu biduga nk'ibivumvuri mu mutwe byinshi biragiye ati kandi rero uje kwaka nimero harya baguhe nimero z'iwanje saa 2 y'ijoro umurungikira izo nimero ya telefone haleluya hama ndamurungikira izo nimero ndamurungikira n'amayinite nyene kuko yakoresha smart nawe akoresha limitere umva byageze nyene akika aramusengera hari mercredi ndavyibuka hageze vendredi numva barantelefone barambwira ati mama ubu n'imitere ndasigaye agira ku nkoni mugakagenda haleluya mumera amashimana haleluya hanyuma hageze dimanche ku Pasika barambwira ati mama wawe uno musi yagiye gusenga ndashima Imana cyane ko Imana yamukirije abona naho ntibiragenda neza cyane mukambwizeye ngo amavuta ya hano hantu murabyumva muze ngo amavuta ya hano hantu igitumye mpagarara hano hantu igitumye mpamvu y'Imana ndongorera kuza hano hantu nari bwa mbere munyoye muri ino shengero ariko akandongora ati shina ntabyo navuye muhira nteguye pe navuye muhira nje gusenga gusa ndamubwira nti ngo ngiye kukwereka umukozi w'Imana yagusengeye hama niko kuza hano shitse harya niko kubaza nkabaza nti none mu gusaba kugira ngo ushinge intahe biragenda gute kuko murabona tumenyere mu maeglise atandukanye biratandukanye vyaho arambwira ati baraja gusaba abasaba intahe uraja kugenda imbere none ndashima Imana ikongera amavuta menshi cyane yavuze ngo menshi cyane amen amashi menshi ku mwami aya mavuta ya hano ndayizeye ntakegeranya no kugira ngo ashobore guhagarara hano hari ikintu gikoretse mu buzima bwiwe byamaze gukora hari ikintu gikoretse ku muryango wanjye haleluya umuntu yavura akaba ahagaze uko atangwa afise yameze neza tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu ubushobozi bw'iyampamagaye ndategeka rotatesike roisi kemene tuta uyu munsi wo kunyamanzuri ndawubohoza mu izina rya Yesu wa mudayimoni we warusigaye muri uyu munsi rekura ndagutegeka rekura mu izina rya Yesu hari umutsi wari usigaye uboshe kandi wazamo ikinyanya ndumva biraheze haleluya mama wumva ibinyanya mu maguru oya mu maguru ndabyumva mugabo rero ahantu mu ivi ahantu ku bikanu ndacababara cyane ibyo biheze ivi niho bicumbitse ibyo ntibigicumbitse mugabo ndashima Imana kuko sinari nzi ko nzogaruka inyujugu kandi ndashima Imana ukuri n'ahandi baramfashije abakristo ni beza cyane abakristo ni beza cyane abakristo muri beza nyokuri araryoheye no kuri kose abakristo ni beza dukomere amashyi umwami Yesu nanjye ndanezerewe cyane kuba mpagaze aha hantu ndashima Imana cyane ibyo yankoreye ni byinshi cyane sinari mwiza sinari mugororotse namba ariko Imana yanyiyumviriyeko
Ndashima Yesu yankijije ibere yangwana intambara zikomeye nyinshi inkiza abasi banteye isato mu nzu irayinkiza. Gatanu niho naca nzanga mu masengesho numva umuriro ugumye waka cyandabwiye mu protokole ndondera abantu basenga ko nje ndumva uguru birase maze gushaya serije cyarasengera umuriro numva bimanutse neza mu mavira mano seje aranemesha ati ivyo birahera maze cyane kwizera nyene ko bigiye guhera. Niyo ugiye kwa gatandatu ejo kwa gatandatu nawe ndasanga tonda nimaze wabikoza abone ko nguma ntonda hanyuma rero ndatonda ndarangura ibintu maze ubu rero bimeze gute tubwire uko bimeze ejo none cyane numvise byose cyadashika ndaryama mufasha namwango ngenda kwa muganga ndamubaza isi ingwara yo kwa muganga sishobora kuja kwa muganga ndagira ukwisanga mubwira sabiri y'ijoro cyane mbwagura Boja FM ashagura Boja FM hari umukozi Imana ikaravuga sinamumvira icyo hafa mugari umukozi Imana ikaravuga ubwo nyene njyanye nzanumva kuze bari umumama ngwagwaye ngwaharuguru y'ivi ngo neza mani yakiri kugira ngo baratabawe nane ncangira ukwizera nturi jewe nyene Mana urakoze kutije Mana urakoze. Hanyuma rero ahejeje haca havuga agasirimba muri Nyayazi cyane bazi ndatambira hemane gitara natamba uko ngene ko ntabwo tandu bitera bimanuka umuntu mu bintu cyangwa ndi Mana urakoze urangije uzi ko agasirimba nako gakiza uzi ko agasirimba arakukuri uzi ko abantu mudasirimba hano nkahomvye bamwe barasirimba abandi bagashagura abandi bagasirimba abandi bakajinyika muzoguma n'ingwara. Haleluya, Amen. haleluya. Yesu nashimwe cyane magurutse nshimira Imana ukuntu yankishije accident ukuntu yandokoye kujya mu ndataririnzi ya ndirimbo ivyo bitumye mpaguruka irya jambo yavuze yuko twaremwe mu mugambi w'Imana tubayeho ku mugambi w'Imana. Ni umunsi wa mbere umunsi wa gatatu dufite repetition ngaravuye ku kazi nihuta narimenyereye ngongana n'imodoka ejo bakangonga cyangwa moto zikangonga ariko ninazigiye nyene nta muntu n'umwe yagonze nta n'umwe nta kintu na kimwe ako kamenyere siko izina rya Yesu urabona abo bazi niho nakunda ko manitega maxi ndategeka abadayimoni ugasubire kwitega aho kwitega Imana witega maxi we bantu mutavuga neza we ubu ndawusengere mu izina rya Yesu ndasengera umunwa watura ibyiza mu izina ndasengera umuntu abazimu bamuteza amasanganya uhereye isaha ntagasubire guhura nabo aze yitega igitangaza ku munsi c'Imana c'umugisha mu izina Yesu ashimwe kandi ndabaramukije shengero ry'Imana ndaramukije na pasiteri wacu yewe ndabwakiriye ndashimiye Imana rero mu kwa mbere nari mfise ibibazo bidasanzwe niho nabura umwana wanje w'imyaka 30 ariko inyuma yaho nabonye yuko yoba yabaye igitambo cacu. Yesu nahabwa icubahiro. Imana yaradukingiye cyane. Je kuva shika ngaha muri Repandance naje meze nabi ntiwabakira mugabo nagiye mbona ikiganza c'Imana nambona abasenzi ndabona pasiteri wanje n'abandi bapasiteri n'abandi bakozi bose ni mu bampera amashi. Ndashimiye Imana rero cyane. Itarike 14 z'ukwa kane nari mfise umutwaro w'imodoka yanje bari bararoze niwo munsi yabaho kita mwibarabara. Yesu nahabwa icubahiro. Yabohotse imaze imyaka 2 iri munsi y'igiti. Yesu nahabwa icubahiro. Nkashimira Imana rero Imana dusenga tutabona nihabwa icubahiro cyane. Itarike 4 z'ukwa itarike 22
nahabwa urufunguzo nguru murarubona cyane murarubona mwese niho nahabwa urufunguzo rwo kugurura ibyanje yesu nahabwa icubahiro naruronse gute naruzaniwe n'inyoni irutabonye yicaye jewe nyene ndabanza ndagira ubwoba ngize ubwoba haca hinjira mu rupangi wanje umudamu w'umupagani umugabo yahora asenga yaraguye yesu nahabwa icubahiro asanga abana rero bariko barabibwira ngo mama ngo warabonye iyo nyoni ndabati je nayibonye wayibonye ga mama yeyi ni mu ndabi ngo rufunguzo aho ruvuye ngo rutawe n'iyo nyoni igurutse n'iyirutaye yesu nahabwa icubahiro ndatinya kurutora yesu nahabwa icubahiro uyo mudamu acanija ngo we mama zuwena ngo we ntumaze imisi kurasengera imitwaro ngo kugira ibyawe byuguruke atego ubwo n'urufunguzo rwawe rero wakira urwo rufunguzo yesu nahabwa icubahiro naho nyene ndatinya kurutora haca haza umukozi w'imana w'umupasiteri ndamubwira ati urwo rufunguzo inyoni nizo niruzanye jewe ndabijana hehe bora abadayimoni bora abarozi ngoya urwo rufunguzo ruhawe n'imana ngo kubera ngo umaze imisi usengera imitwaro yawe yesu nahabwa icubahiro yesu nahabwa icubahiro itarike zine nazo wa mupfakazi nari mfise niho yibaruka ubu mfise akabebe mu nzu urufunguzo rwa mbere barurugurutse yesu nashimwe abandanya ndasenga mu kwa gatandatu paseka bitanguriye hafi mu kwa gatandatu iranzingamika mu nzu ndamara igihe utambona ngaha yesu nahabwa icubahiro ukwezi kose kurahera hanyuma rero hari igihe nigeze kuza hari kuwa gatanu nari nigiye kuri irya ntebe iranka nja kwiryamira hariya mu biro iyo niriwe nagiye gusohoka intahe ziriko ziravuga yesu nahabwa icubahiro intahe rero yakandunduza naraye mpawe ivyanje amatongo yanje naraye ndayuguruye cyane ubuzima abazimu barasaze ndabwira pasiteri tewa pasiteri abazimu barasaze senga bararanye ko bampa ivyanje wowe mama uwo muvyeyi ngo humura ngo abazimu barapfa uvuze gutyo abazimu baciye bapfa abazimu barapfa barasubira barapfa burya twatangiye gushinga uburimbi isaha 9 niho twatangiye gushinga uburimbi nageze mu Cibitoke isaha 2 isaha 9 rero maze kuvuga ngo abazimu barapfuye ndarumva rero ngo nimutangire rero baratangira iparasera ya mbere itongo rya mbere muri make barasubira itongo rigira kabiri numva turarushe turavuga ati ayandi matongo rero tuzoyazindukira ko ejo kuwa gatanu hajya nabo telefone ati pasiteri birakomeye uwo mutabani nyene niwe yagengo ntitugabura ngo banze turindire ngo ababaha haruguru ngo dufatanyije imbibi ngo ndabahamagare ibi bintu birakomeye ndabwira pasiteri barongeye gusara babazimu haleluya pasiteri ati ndabakubita babarindira gatoya amena pasiteri acarabakubita turongera turasa turakanda haleluya naraye rero ntaha nitsinzi kuko urufunguzo nahawe n'Imana nashimira sherije hari ijambo yigeze kumbwira hari mu kwa gatatu niko ndarira umusore wandenze aravuga ati mama zuwena wewe humura gushika mu kw'icenda ibyawe byose bizoba byuguruka rero ndi muzima amaguru arakomeye amavi arakomeye umugongo urakomeye imifuka iratembera amatongo yagarutse oya genda ntutwirinze ngaha tera haleluya basi tera haleluya umuguruka Yesu ashimwe cyangwa Imana jewe ndashima Imana uburyo bubiri sinovuga ngo ndashima intahe ndashima Imana gusa kuko Imana igitangaza ujya muririmbyi turakingiwe
ijya mbiri mu munsi isora irafasha ubugingo bwanje nubwo haba ibibazo umenga ntabiri kuri jewe. Mwino minsi kuwa gatanu iheze haje umuntu mpangiye abo ba mu nzu bapanze n'abaremeshe Imana irahari kandi igihe kigeze no mu isi turi ingenzi ikindi gihe kigeze tuzori bacumije. Haje umuntu uzembereye iwe akenera kuhakorera umugambi ati umunsi kuwa gatandatu no kuwa Mungu iyo finali ya kwanza kandi byari bije giturumuka mu gihugu yasanze. Urazi yo kurondera inzu ntibyoroshe kandi byarananiye niko kazi sanzwe nkora abantu basanzwe barondera amazu ariko je yaranduhije kandi abandi barondera. Umudamu arambaza ngo bite direka Imana ikore kuko uburyo ndayizeye sibwo yobaze direka Imana yikore yafise ahandi hatujana nkuko yifise programu burya habonetse ko nja mu maramvya kuwa Mungu niyumbiye kugenda nzose hano ntibyoroshe ko kuja maramvya nkagaruka kandi muri atari heza ari umunsi wa nyuma ni kuba mu nzu ntibyanyoroheye ariko Imana rero yaraserutse ku mugoroba ndataha niyumbiye gutelefona pasiteri bambwira ndamureke n'umuri ucuramperana ifise ikibazo kumva ikibazo cyo gusohoka ufise umuryango nako bitoroshe ariko Imana irahari shingiro ry'Imana kandi turakingiwe koko niko biki. Ntaje nabaje umudamu nimbe bosi ntiyaje hano ati bosi yaje mugabo ntiyamariye igituma ni none ntaje yavuze ntiburya urazi jambo yavuze bosi yavuze uti bamuragumye hano ushika amatara ashitse ubusinzo hakenera amatara atarashika azoshika ryari urumva n'ubuntu bagira byajanye azoshika ryari nawe oya navuze nishimikije ni amatara azoshika narosi wanje kukishika dukomera amashimwe. Yindwi nararose telefone y'umugisha narose udufaranga dukeya nagomba no guca umuntu agiye kwakira za ntebe mendaguze zibiri kuko no gupanga nari kuja gupanga uwanyanditse sindamuzi. Barahari bashi umwami wacu Yesu Kristo yari kuyaha n'abanyana amazu none yahaye Imana. Yesu ashimwe. Amen. Imana ishimwe kandi. Amen. Singiri kumwe aho nobihera naho nobihereza ariko cyo mpagaze ngashima Imana sinzi ko ari abantu bibuka bageze kumuvutsa nicaye hariya inyuma urambwira ati wo mu mutima wawe urafise ubwoba bwo gupfa ndakubwira ati je ngoma mbona n'ibitero ntazi iyo biriko birazanana waransengeye kweri kuko amasida yarambangamiye. Ico cyambere ndagishima Imana amasengesho yaramfashije kandi yamafasha ndagukurikirana ku radio cyane. Inyuma ya harya Satani avuga ati ntibihere yaho haca haduka umuhungu afatira umwana ku ngufu umukobwa w'imyaka 13 yononwa n'umuhungu w'imyaka 17. Ico gihe nagiye mu gahinda birananira kwihangana ndabura uko ndabigenza muganda ndavuga nti Imana we no kungwanirira nijya mbere ngiye kuburana je ntavyonse. Mu nyuma ico bakoze iyo ntaye ni ndende iyo ntaye yihoze ni ndende yihoze vuga iyindi ariko ico nshima Imana nuko twaragiye turaburana urumva baratsinzwe umuhungu baramushize mu mpinga ariko imizimu yo biracakora baracatuma ibitero ivyo byamaze gutsindwa ntugasubire kuvuga muze mwiyemera nk'abantu muzuye ubushobozi abo bazimu ubu tugiye kuza turavuga inkuru z'ijuru ntitugume tuvuga inkuru z'ikuzimu inkuru z'ijuru gusa. Abadayimoni barabaze gutsindwa naho bozana barashebuja wabo na Satani na muyomba wabo na Joniki na Tantine na muyomba n'abana basokuruza n'abasokuruza n'ababandi n'abana barananiwe ahantu bagica Yesu yabarangije. Ibyo bitero
dushize ku iherezo uhereye isaha ibyo barungika bibagaruke ko ibyari biguhagurukiye bibahagurukire mu izina rya Yesu. Ndanetraliza ubushobozi bwose bw'abarozi n'abarozikazi, ndasibanganisha imwe mu mbi zose mu izina rya Yesu. Akira intsinzi mu izina rya Yesu. Abazimu, inkuru z'abazimu zaheze. Ego baraheze. Rero ikintu cyaraye kintangaje, ejo ndiko ndondera impuzu mu ivalizi nugure nsanga imbere ni imigambo n'ingambo imbeba yaragiye. Ikintu cyagiye kuntangaza, impuzu nagiye kuburana nambaye n'umuntu nasanze imbeba yayikataguye aha no n'imbere n'inyuma no mu gitambara cyayo. Kuva muri iryo joro mfata iyo mpuzu nagiye numva ukuboko umengo nisiri kwigufasha mugabo aho nshikire ngaha harya bari kurasengera ujya mu bibi nagiye numva ibyo bintu twakize none ubona batihoye ubusa, ubona batihoye ubusa. Hera haleluya mahoro. Haleluya! 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 Yesu nahimbaza. Nongeye gushima Imana inteye iteka nkashika mu k'umunani ndi muzima kuko mu mwaka uheze nari meze nabi cyane. Ndashima Imana ko yampaye agakiza kandi numva amahoro mu mutima. Ikindi shima Imana, ndashima Imana yarayirinze umwana wanje agisida. Bashara muri nze by'ukuri yapfuye ahantu hejuru atibukira hasi. Umumama tubana yamubonye ataramukurikira ko mindura ati uwo mwana ntacabaye. Mbona azanye nyene ibivuga umunwa ko mindura atapfuye ahantu kure cyane je nagera arakomeretse cyangwa aravunitse. Hama mbona nacabaye buraca bukeye niho mwiryo joro niho papa we yaca twandikira message ati mwajeje gusenga ati niba mutaraheza musengere do ati mumukure kumwe mu mbiyagisida ati kuko je nari narose yajandaguritse ukuguru ati bujangira niyo agisidari yabaye ati haje namuravye mbona nta na kimwe yabaye ati ndashima Imana ndavuga ati Imana ishimwe ti wera naretse kubikubwira kubera umeze uko ubusinoza ndakubwira ibintu guca umutima. Hama ndavuga ati Imana ishimwe yarahabaye yarakoze cyane. Ikindi shima Imana nuko yankijije imisonga yamiringa mu gatuntu yari mujije amahoro cyane. None ndashima Imana ubu yarakize n'abata aratoboka kamwe ndavuga ati mu izina rya Yesu ibyari bya mbere byari bikomeye cyane ati mwe ntaco mungira mu izina rya Yesu. Sozugura abo batsema po bona ariko barihenda cyane abazimu pe. Haleluya. Amen. Nanje ndashima Imana mu yindwi naraye byose akazi mu buryo ntari niteze. Nukuri Imana yangiriye neza ubu nanje ndavyuka nk'abandi nkitegura nkajya ku kazi. Hama rero ikinezera muri ivyo ndakunda repandance nahabonye Imana ikomeye kandi sinzigera ngunga Imana. Amen. Ntuzigera ugunga Imana kandi wahabonye Imana ikomeye. Ndakeneye abakobwa ba Yesu nkabona ukuri kose. Haleluya. Amen. Nanje mpagaze ngaha kugira ngo nshime Imana kubyo yankoreye. Ariko imbere yo gushima nagomba mbanza nsaba imbabazi Imana ku gihe nari maze inyishuye imitwaro yanje nkaba ntari bwahagarare ngaho imbere y'ishengero ngo nteguruke. Naje ngaha ngwaye mfise inda y'umwana mubona hama ndatanga uwo mutwaro biragenda neza ndibaruka amahoro. Sinari bwaze gushima rero hamwe n'ico Imana yaranyishe uwundi mutwaro twari dupanze none ubu twararose inzu y'iwacu. Mu mitwaro itatu rero nari natuye Imana ibiri murumva ko imaze kwishurwa nkaba mbuze ntimumfashe dukomera amashyi. Amen.